Chuti wakoze ganze vingino bica kuri Indundi TV kandi baramuse nongere kandi ndabayikaze bivanye naho muherere muri kano kanya nkuko mubibona rero hano Indundi TV twishikiye ku kibuga umuco kiri mu ntara ya Muyinga aho rero mu kanya kari imbere turaza kubereka urukino rwanyuma rw'igikombe citiriwe nyene icubahiro umukuru w'igihugu cy'u Burundi ni igikombe rero kigomba rero kibere hano ni urukino rero rugomba rubere hano ku kibuga umuco kiri mu ntara ya Muyinga mukanya rero nkuko mwabibona rero umukuru w'igihugu cy'u Burundi ahejeje kwishikira hano ku kibuga umuco mbere murabona no hanze y'ikibuga murabona yuko imirongo ari myinshi cyane abene gihugu bariko binjira ku bwinshi mbere bakaba basidukanye n'iyonka akuza gushigikira imigwi yabo yaba umugwi wa Aigle Noire mukabona kandi nuko abakunzi b'umugwi wa Aigle Noire bariko badandaza imyambaro iranga uno mugwi rero wa Aigle Noire de Fighters bamwe mu bantu twari kumwe bariko bavuga ati marketing kabisa y'umugwi wa Aigle Noire iriko ivyifatamwo neza cyane aho umona yuko bariko badandaza imyambaro itandukanye y'umugwi wa Aigle Noire ariko ndababwire kandi yuko abakunzi b'umugwi wa Aigle Noire ari benshi cyane gose gusumba abakunzi b'umugwi wa Bumamuru Bumamuru kabisa si benshi cyane rero bariko babandanya binjira hano ku kibuga citiriwe Intwaro mukanya rero nyene icubahiro umukuru w'igihugu cy'u Burundi ari kumwe na General de Brigade de Police Muyenge Alexandre asanzwe arongoye ishiraga umupira w'amaguru mu Burundi baraza gutanguza rero urukino icese runo rukino rero rwanyuma rugomba ruhuza umugwi wa Bumamuru hamwe n'umugwi wa Aigle Noire de Fighters n'umugwi rero n'urukino rero rugomba rube ariko umugwi wa Bumamuru umaze kumenya yuko umaze gutahukana igikombe cha Primus League ariko ni urukino kandi rugomba rube umugwi Aigle Noire de Fighters umaze kumenya yuko ari wo uzoserukira igihugu cy'u Burundi mu nkino za CAF Confederation Cup bihanye nuko wahuye n'umugwi wafashe ikibanza ca mbere watwaye igikombe cha Primus League rero nimba Bumamuru imaze gutwara igikombe igacihura n'umugwi uwundi mugwi bagakina urukino rwa nyuma rw'igikombe cy'umukuru w'igihugu cy'u Burundi ivyo bica biha uburenganzira umugwi bahuye wo gukina urukino wo gukina inkino za CAF Confederation Cup abakinyi rero baratanguye hano kwinjira mu kibuga mu kanya rero urukino ruza kuba rutanguye hano ari benshi cyane gose bagana abakunzi rero b'umugwi wa Aigle Noire de Fighters wari Makamba nkuko mubona rero hano ikibuga cyakubise kiruzura kabisa mbere n'abandi bantu abene gihugu batandukanye cyangwa abakunzi b'imigwi b'umugwi yabo wa Bumamuru cyangwa wa Aigle Noire abandi basigaye hanze bivanye n'ingene ikibuga kimaze kuzura ni urukino rero ruza kuba rukomeye ni urukino rero rugomba ruhuze rero umumenyereza yahoze amenyereza uno mugwi wa Aigle Noire de Fighters ariwe Jocelyn Bifubusa agiye guhura rero n'umunyamahanga canke umuzungu yamuka hariya mu gihugu ca Espagne yitwa Samso Besola n'urukino rero ruza kuba rukomeye hano mu kanya rero nkuko mubona rero FFB yakoze ibintu bikomeye cyane gose tutari tumenyereye vya bindi twama tubona mu mahanga Eric wewe ingene ubona urukino guno munsi n'ingene ubona imyiteguro y'uno munsi mwishiraga mu mupira w'amaguru wewe uyibona gute urakoze cyane Bosingwa kubona umbajije ico kibazo ndamutse abakunzi ba Indundi aho bari hose ico novuga nk'umumenyesha makuru asanzwe akurikirana ibintu by'inkino nohera ubwa mbere ukuntu ibintu biteguwe uno mwaka ni igikombe citiriwe umukuru w'igihugu cy'umwaka w'2023 biboneka neza yuko ukuntu categuwe bitandukanye nuko twaye tumaze iminsi tubibona ku myaka iheze urona yuko ni integuro twavuga ko yagenze neza cyane ivyerekeye urukino naho uti umuntu yo gwitegamwe iki n'urukino rutoroshe guko n'urukino rugiye guhuza umugwi wa Bumamuru ufise igikombe ca Primus League cuno mwaka ariko kandi no ku mwaka uheze wanahatswe gutwara igikombe ca Primus League ukakibura ku kanyuma hanyuma ku mwaka uheze kandi akaba ari watwaye iki gikombe c'umukuru w'igihugu bisigura yuko ni umugwi wa Bumamuru ufise
iki gikombe uzi uburyohe bwaco, ariko kandi ugiye guhura n'umugwi wa Aigle Noire nawo. Nivyo Aigle Noire bagiye gukina urukino rwa nyuma, baramaze kuronka uburenganzira bwo guserukira Uburundi mu gikombe ca Coupe de la Confédération muri Afrika, ariko barakeneye guserukira Uburundi bavuga bati duserutse turabagabo, duserutse twaratsinze. Kandi ni Aigle Noire nabo bakumbuye igikombe, guko inyuma yo kwitwara neza mu 2019 bagatwara ibikombe byose vyakiniwe ku butaka bw'u Burundi. Ni Aigle Noire tutasuye kubona batwara ibikombe, aho ubona yuko bagiye baratwara ibikombe mugabo, ibikombe vy'incungu, ibikombe vy'ubumwe, ariko ugiye kuraba barakumbuye igikombe cy'umukuru w'igihugu, barakumbuye igikombe ca Primus League. Uyu munsi rongirana akaryo keza ko kwitwara neza imbere y'uno mugwi wa Bumamuru, guko ni Aigle Noire bahashitse tuvuga yuko babikwiye, guko mu gice cya kabiri gishiri ca nyuma bakuyemo umugwi wa Vitaro, umugwi umwe mu migwi uzwi cyane muri Afrika no mu Burundi, ufise ibikombe vyinshi muri Primus League, bisigura yuko ni urukino duza kubonamwo ibintu bimeze neza. Bosingo Samso Besola umumenyereza yamuka hariya mu gihugu ca Espagne, tuvuge yuko yazananye imigisha muri uyu mugwi wa Aigle Noire. Umwaka wiwe wa mbere nguyo araserukiye umugwi, umwaka wiwe wa mbere nguyo ashikanye umugwi wa Aigle Noire mu rukino rwa nyuma rw'igikombe cy'umukuru w'igihugu cyacu cy'u Burundi. Mbere aranaserukiye n'u Burundi, umugwi wa Aigle Noire uranaserukiye uzoserukira Burundi mu nkino za Confederation Cup. Turavye uyu mumenyereza Besora, numumenyereza ibiharo vyiwe tutovuga ko ari bibi na gato, guko numumenyereza ubwa mbere yaje ijya mbere mu Burundi, ikirere cy'u Burundi ntaco yarazi, ururimi rwiwe rwo kuvugana n'abakinyi ndetse n'abandi begereye umugwi urumva ko bitari vyoroshe, avuye hariya muri Espagne. Ariko urabona neza yuko ni Besora yagiye yafasha uno mugwi wa Aigle Noire, wanashima haba muri Primus League, haba muri gikombe cy'umukuru w'igihugu, agiye abashikanye muri finale, bisigura yuko ari mugisha cyane muri Aigle Noire. Ego urakoze cyane. Yo ni Eric asanzwe akorera insamizi ya Nderagakura yahariya mu gisagara ca Bujumbura. Ni tubabwire rero numukanya rero nkuko mubibona rero abakinyi bamaze kwinjira mu kibuga. Hano ku kibuga rero abakinyi ba Aigle Noire batanguye mu kibuga ni Ndize MF Alex, Kanya Mukenge Nicolas, Chris Bende Ngabo, Colin Muhindo, Dash Ndinga Mosi, Darcy Shimirimana, Narcisse Massoud, Viater Manirakiza, hanyuma Mbele Asman Dikumana na Crispe hamwe na Crispe. Ku rundi ruhande rw'umugwi wa Bumamuru ni Harerimana Rashid Leon, Kizigeza w'umugwi wa Bumamuru, Hakizimana Isa, Alfred Nkurunziza, Eli Eldinho, Fabrice Nganjimana, Pepe Munyampara, hanyuma Kilongozi Richard, Alain Nicolas, Enoke Nsabumukama, Yannick Bigirimana hamwe na Aruna Majaliwa. Mukanya rero nkuko mubibona rero hano bagiye abakinyi rero bakaba rero berekeje hariya kubwubwa mu bwiteka, aho rero bwubwa mu bwiteka bukaba buri kumwe abubaho batandukanye hamwe na nyene cyubahiro umukuru w'igihugu cy'u Burundi General Major Evariste Ndayishimiye. Ni nawe mukanya aza gutanguza urukino hano ku kibuga Umuco kiri mu ntara ya Muyinga. Nguko mubona rero nyene cyubahiro umukuru w'igihugu cy'u Burundi aramanutse ari kumwe rero na nurongoye ishirahamwe ry'umupira w'amaguru General do Brigade de Police Muyenge Alexandre. Rero nguko mubabona rero bagiye kuramutsa abakinyi mbere bace banatanguza n'urukino icese hano, urukino rwa nyuma rwa finale rugomba ruhuzo no mugwi wa Aigle Noire the Fighters y'Imakamba hamwe n'umugwi wa Bumamuru hariya mu Cibitoke. Niyo ni cyubahiro umukuru w'igihugu cy'u Burundi. Inge tubereke rero ano masanamu ingene aza kuba ariko yerekana hano ku kibuga Umuco hamwe duce tugaruka rero urukino rutangure bashikirize urukino. Runo rukino rero ruza kuba rukomeye cyane rw'igikombe cy'umukuru w'igihugu cyacu cy'u Burundi. Mukanya rero nyene cyubahiro mu gihugu cy'u Burundi araza gutanguza urukino
hano ari kumwe n'urongoye ishirahamwe rw'umupira w'amaguru mu Burundi General de Brigade de Police Muyenge Alexandre. Rero ubona yuko ariko azana impinduka mu mupira w'amaguru, ubona yuko ariko uko bukeye ko bwije ariko azana iterambere mu mupira w'amaguru. Twabonye impinduka zitandukanye uko Eric yariko arabishikiriza hano, impinduka zitandukanye hano zakozwe. Turiko turabona yuko muri ino myaka ibiri tubona yuko kumbure imyaka yindi ibiri asigaje ashobora gukora ibindi bintu bikomeye. Ndabibutse yuko igikombe cy'umukuru w'igihugu cy'u Burundi muri kino gihe gishika yagikuye ku miliyoni 7 akidugana gishobora kuba kiri ku miliyoni 8 muri kino gihe n'ibihumbi 500 nibagiye. Ariko rero ni ikintu rero gikomeye, ni ikintu rero gikomeye kandi kidasanzwe ariko yakoze mu ishira mu mupira w'amaguru, cyane cyane mu mupira w'amaguru wa hani wacu. Nyene cyubahiro mu kwigica cy'u Burundi General Major Evariste Ndayishimiye hamwe na General de Brigade de Police Muyenge Alexandre arongo ishiraga mu mupira w'amaguru mu Burundi, nibo bagomba rero batanguze urukino hano ku kibuga umuco. Niyo bagomba rero batanguze hano urukino ku kibuga umuco kiri mu ntara ya Muyinga. Gomba batanguze umupira hajya enge turabe ubuhinga bwa Muyenge Alexandre alias Man Alex. Wewe turazi ko yakinye umupira kabisa arawuzi mbere yahoze tanguye. Rero nyene cyubahiro ku gicacu Burundi tugeragere tap tap mama we arawukurikiye niba tap tap General Major Varisito Ndayishimiye alias Neva mukanya. Rero urukino ruza kuba rutanguyano ku kibuga umuco Imuyinga. Igikombe cy'umukuru w'igihugu cy'u Burundi Muyenge Alexandre agikuye ku miliyoni 7 n'ibihumbi 500 akiduza gushika ku miliyoni 10 nk'uko nari meje kuyabwira yuko ariko azana impinduka mwishirahamwe rw'umupira w'amaguru. Twibutse yuko n'igikombe cyahora igikombe cya Primus League cyahora ku miliyoni 75 muri kino gihe kigeze ku miliyoni 30. Ni impinduka tuvuge yuko ariko azana impinduka mwishirahamwe rw'umupira w'amaguru mu Burundi, impinduka mu mupira w'amaguru w'u Burundi. Mukanya rero urukino ruza kuba rutanguye hano ku kibuga umuco. Kenya neza cyane hano kuri nimero 5 wa Aigle Noire ariwe Nicolas te mupere mbere, ariko umupira kwa ufashwe na Yannick Bigirimana. Nicolas Munyampara Pepe Mangubu umupira ukabusowe na Nicolas Kizigenza w'umugwi wa Aigle Noire the Fighters. Umupira no gusubizwa mu kibuga n'abasore ba Bumamuru. Te mupira kuri Munyampara ariko umutwe wa Kizigenza Nicolas Kizigenza w'umugwi wa Aigle Noire the Fighters. Masoud Narcisse Viateur. Masoud Narcisse Darcy. Ecco Fabrice Alfred Guruziza Alfred Guruziza akazi gakomeye cyane gose gakozwe na Kizigenza w'umugwi wa Aigle Noire the Fighters ariwe Nicolas. Koza akazi gakomeye cyane gose umutwe wa Muhindo Kole Eldinho Aruna takaje umupira Chris tanze umupira ariko Enoch Alfred Nguruzi Rashid Leon akaba yaswe umupira Masoud Narcisse Darcy kuri tazi pasi nziza cyane kuri Ndekumana Asman Garden teza terko akaba usamye neza cyane. Haya anachukua pale Richard Bazombwa, lakini mpira ni wa kurudishwa uwanjani na timu ya Aigle Noire the Fighters.
Napigwa ndefu na Muhindo Kole, lakini ikawa imezuiliwa pale. Anaingia pale Muruzi Alfred anapiga pale, lakini Fales anakuambia huyu mpira uwezi ukaniingia, uwezi kabisa ukaingia. Nicholas nahodha Dingamosi, Nicholas Viatel, Dingamosi, Muhindo Kole, Crispin, Dingamosi, Crispin, cheza pale na Darcy, cheza pale na Crispin, ingia pale vizuri sana, inawekwa cross, bao la kwanza la timu ya Aigle Noire. The Fighters wanaamka hapa. Crossi maji maridadi kutoka upande wa kushoto kwa Crispin Kazera, akimpa kichwani, exhaust mbele. Hakuna kitu ambacho alichokifanya zaidi ya kuifumania nyavu timu ya Bumamuru. Aigle Noire The Fighters 1, Bumamuru 0. Inaenda kupigwa cross, corner kick. Enoch anaichonga vizuri sana, lakini kichwa cha Chris Bende Ngabo. Enoch weka cross, lakini ameotea, ni offside. Inapigwa shuti pale, lakini nje. Goal kick. Ni kona kiki ya timu ya Aigle Noire The Fighters, ikienda kupigwa na Masoud Narcisse. Anaenda kuweka kona pale. Anjaza kona, gonga pale, lakini amefanywa madhambi pale. Bigirimana Yannick, kwa tafsiri ya mwamuzi anasema amefanywa madhambi Aigle Noire The Fighters, lakini wanarudisha nyuma mpira. Anachukua pale Alfred Nguruziza, Eldinho, Aruna Baba, cheza pale na Fabrice. Aruna Baba, cheza pale na Eldinho. Aruna weka ndefu pale kwa Rashid Leo, nzuri sana ile pale. Rashid anajipanga, anaweka cross, lakini pale beki ya timu ya Aigle Noire iko makini, utoa mpira nje. Mpira na kurudishwa uwanjani na wachezaji wa timu ya Bumamuru. Nachezwa hapa kwa Fabrice. Aruna Hakizimana Isa, weka ndefu kule, lakini gonga kichwa pale Crispin. Dikumana Asman Garden piga, lakini nja. Zibazombo Richard ariko akawa bamwas mupira. Ndingamosi kule Dikumana Asman Garden Viate igawa pika kabisa, akazi gakomeye cyane gose kakozwe nino defense y'umugwi wa Bumamuru. Eri Fabrice Dazi shoot ariko Fales akaba ausamye neza cyane. Rushwa pale kwa Masoud Narcisse. Narcisse tuweka cross, inapiga pale. Anakosea bao lingine hapa. Fana leg. Ilikuwa bao la pili, lakini mpira unatoka nje. Anaugusa kidogo, unatoka nje. Fabrice weka cross. Aruna Baba, cheza pale kwa Fabrice. Eldinho
inapigwa kule pale kwa Lerima na Rashid Leon, ingia pale kwa kilongozi Risha Bazombwa. Rashid Leon weka cross, lakini gonga pale Chris Erdinho, rudisha pale kwa Aruna Baba, cheza pale kwa Fabrice, weka cross, Risha kilongozi Bazombwa anawaamsha mashabiki wa Bumamuru. Aigle Noire hawaamini kinachotokea hapa, hawaamini kinachotokea. Uzembe wa beki ya Aigle Noire unawafanya Bumamuru wanasawazisha. Aigle Noire the Fighters moja, Bumamuru Ngabo Mwindo Kole nawekwa ndefu pale kwa Ndikumana Asman, Haruna Baba, Alfred Muruziza, Haruna Baba, Munyampara, Pepe cheza pale kwa Enoch anafanywa mazambi pale. Vijana wakijipanga sawa sawa, lakini pale ni free kick ya timu ya Bumamuru ikitaka kupigwa na Enoch Sabu Mukama. Enoch, lakini nje. Call kick. Vijana wa Buma Boys ikienda kupigwa na Erdinho, inapigwa pale Darcy cheza pale na Ndikumana Asman Garden, lakini akizima Raisa anautoa nje. Igisindo cha kabiri gisinzwe na Chris Bedengabo akurikiye Honorable Reverend Kurio uti saluti afande, saluti. Igisindo cha kabiri cy'umugwi wa Aigle Noire the Fighters kuri kimwe cy'umugwi wa Bumamuru. Fares tanze umupira muremure kuri Beni Salom Ramazan, Aruna Baba takaje umupira Fabrice Rashid Leon takaje umupira, irakoze Beni Masoud Narcisse yakoze igisindo cha gatatu cy'umugwi wa Aigle Noire bakurikiye Honorable Reverend afande uti turabikoze, bya bindi watwemereye turabikoze. Nimba ari inka uraza kwiduha, nimba ari imene urayiduha, ivyo watwemereye. Umuzungu kabisa, una muzungu Samson Pesora aremeje abanyamakamba, aremeje uburongozi bw'umugwi wa Aigle Noire the Fighters. Aigle Noire the Fighters bitatu, Bumamuru igisindo kimwe. Alfred Muruziza inapigwa ndefu, urukino rurangiye umugwi wa Aigle Noire usinze Bumamuru ibisindo bitatu kuri kimwe.